Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 14 ntwarante 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe naho utarafyonda ko hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'umutekano, mu gisata c'ubutungane, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'inkino ndetse no mu gisata c'indero. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abapolisi batatu barahagaritswe bafise ibidandazwa vy'amagendo. Abapolisi batatu bari mu modokari barahagaritswe ibidandazwa bari bafise birafatwa na bagenzi babo. Bahagaritse imodokari ari uko barashwe amasasu kuri uw'Imana ku mugoroba kw'ibarabara rya mbere ryo ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Abanyagihugu barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi, abanyagihugu barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakanasaba ko bahabwa ibihano vya ruhasha. Uwurongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke aho abo bapolisi bapfungiwe gushika ubu yaranse kugira ico abivuzeko. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi abanyeshure babiri bagirizwa kwica uruyoya barapfunzwe. Umunyeshure w'umwigeme wo muri kaminuza y'u Burundi aturuka muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi yarishe umwana yarahejeje kwibaruka. Kubwo ababibonye uwo mukobwa yatekeye uwo mwana mw'isaho aca amuta mu mwavu. Isoko mu gipolisi rikaba rivuga ko uwo mwigeme n'umugenzi wiwe bahagaritswe bakaba bapfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Vyinshi kuri no nkuru itari nziza navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi indongozi z'umugambwe CNDD FDD zirivanga mu rudandazwa rw'ibigori i Makamba ndetse n'i Rutana. Bamwe mu banyagihugu co kimwe n'abadandaza b'igiharo ndetse no mu Kayogoro mu ntara ya Rutana ndetse na Makamba mu bumanuko n'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi baridoga ku bunenge bwibonekeza mu rudandazwa rw'ibigori muri uyu mwaka. Bagiriza zimwe mu ndongozi za CNDD FDD kugura umwimbu zitubahirije ibiciro vyashinzwe na leta. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye. Nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko inakivare mu gihugu c'u Buganda hariko haragwanywa indwara zifatiye ku gufungura nabi ku bana bari muri iyo kambi. Impunzi zo mw'ikambi ya Nakivale muri Uganda zihimirizwa kurwiza imirima y'imboga inyuma y'amazu yabo mu ntumbero yo kugabanya indwara zo gufungura nabi ku bana. Iryo sekeza ryatangujwe inyuma y'icirwa giteye ubwoba ku ndwara zifatira ku gufungura nabi muri iyo kambi. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo burambuye. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abapolisi batatu bahagaritswe bafise ibidandazwa vy'amagendo i Gihanga. Abapolisi batatu bari mu modokari barahagaritswe ibidandazwa bari bafise birafatwa na bagenzi babo. Bahagaritse imodokari ari uko barashwe amasasu kuri uw'Imana ku mugoroba kw'ibarabara rya mbere ryo ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abanyagihugu barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakanasaba ko bahabwa ibihano vya ruhasha. Uwurongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke aho abo bapolisi bapfungiwe gushika ubu yaranse kugira ico abivuzeko. Bazwi nk'abagize umurwi w'abasuma. Abo bapolisi batatu bari mu modokari barahagaritswe n'abandi bapolisi bari kw'ibarabara rya mbere rya Kagwema rihana urubibe n'intara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero. Ku bw'amasoko atandukanye mu vy'umutekano amakuru yari yatanzwe n'iyo ntumwa
abo bapolisi bataye umurongo n'akarangamutima barahagarikwa. Ayo masoko nyene akaba amenyesha ko abo bapolisi bari bafise ibitenge vyinshi, inzoga zo mu bwoko bwa rikeri ndetse na champagne ziva muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bahagaritswe inyuma yo kuraswa amasasu menshi na bene wabo bari ku kirindiro co kw'ibarabara ry'igihugu nimero 5 Bujumbura Rugombo. Baranse guhagarara ku mugozi wa Nyamitanga, imodokari yabo iguma baranse guhagarara ku mugozi wa Nyamitanga, imodokari yabo iguma igenda yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Niho twabugururira ko umuriro duca turabakurikirana, bisigurwa n'umwe mu bapolisi bari muri ico gikorwa. Uwundi mupolisi akaba avuga ko ico gikorwa camaze inusu y'isaha, aho amasase menshi yarashwe imbere y'uko abo bapolisi batatu bishikana, nk'uko bitomorwa n'umwe mu nyamiramabi. Abo bapolisi bariko barabazwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke aho bapfungiwe. Abanyagihugu babajijwe barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa bitandukanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Basaba ibihano bikomeye hakurikijwe amategeko kuri abo bapolisi bakora urudandazwa rwa magendo. Komiseri w'igipolisi mu ntara ya Cibitoke yemeje ayo makuru ariko aranga kugira ico ashikirije ku vyabaye, akavuga gusa ko abo bapolisi bitwarirwa muri komisariya y'igipolisi co mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara c'ubudandaji nyine, kandi ko amadosiye yabo ari mu minwe y'ubutungane. Nayo mu yandi makuru kandi nuko muri kaminuza y'u Burundi hari abanyeshuri babiri bagirizwa kwica uruyoya bapfunzwe. Umunyeshuri w'umwigeme wo muri kaminuza y'u Burundi aturuka muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi yarishe umwana yarahejeje kwibaruka. Kubw'ababibonye, uwo mukobwa yatekeye uwo mwana mw'isaho aca amuta mu mwavu. Isoko mu gipolisi rivuga ko uwo mwigeme n'umugenzi wiwe bahagaritswe bapfungiwe mu gasho k'inyamiramabi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Uwo mwigeme yaba muri paviyo ya gatanu mu kigo ca kaminuza yo ku Mutanga, ari naco kinini muri iyo kaminuza. Ico kiziga catowe kuri uwo wa mbere. Kubw'amasoko yacu basangiye uburaro nibo babonye ko hari amaraso mu bwogero, vyabateye amakenga. Twabonye amaraso mu bwogero, vyaraduteye amakenga kuko twari tuzi ko hari umwigeme yibungenze. Twaciye dutabaza abajejwe umutekano mu bigo vya kaminuza, niko vyamenyeshejwe n'umwe mu bigeme bo mu buraro bwa gatanu yavuganye na SOS Media Burundi. Kubw'isoko mu gipolisi, uwo mwigeme yaciye yerekana aho yataye ikiziga c'urwo ruyoya. Mu gihe yariko arabazwa, uwo mwigeme yaciye avuga uwamuteye inda. Ni umunyeshure wo muri IPA avuka mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye hagati mu Burundi. Abo banyeshure baciye bahagarikwa ubwo nyene, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko inakivale mw'ikambi yaho indaro impunzi mu gihugu c'Ubuganda hariko haraba ukugwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi ku bana. Impunzi zo mw'ikambi ya Nakivale muri Uganda zihimirizwa kurwiza imirima y'imboga inyuma y'amazu yabo mu ntumbero yo kugabanya indwara zo gufungura nabi ku bana. Iryo sekeza ryatangujwe inyuma y'icirwa giteye ubwoba ku ndwara zifatira ku gufungura nabi muri iyo kambi. Ni ishirahamwe rifasha ryitwa Youth for Community Empowerment, ryishimikiza icigwa cakozwe ku bitaro bitandukanye no ku mavuriro yo mw'ikambi ya Nakivale. Ico cigwa cerekana ko abana barenga igice c'abaja kwivuza bagwaye indwara zo gufungura nabi, na cane cane bivuye ku bukene bw'imboga mu bifungurwa vyabo vya misi yose. Iryo shirahamwe ryihaye ihangiro ryo kwigisha imiryango yose y'impunzi n'abanyagihugu b'Abaganda baba mw'ikambi ya Nakivale ukuntu boteka ibifungurwa birimwo ivyankenerwa vyose. Ikindi iryo shirahamwe rikora ni ukwigisha abanyagihugu kugira imirima y'imboga yo nyuma y'amazu yabo. Imiryango irenga 3,000 iramaze kwigishwa mu kiringo c'amezi ari munsi y'atatu, kandi ubu irafise ibibanza vyo kurimamwo imboga zitandukanye iwabo. Ni imirima y'amashu,
irengarenga, ikaroti, beterave n'ibindi. Uburimyi bw'izo mboga bukaba budasaba uburyo bwinshi n'aho bukorerwa. Rero hakenewe gusa ukwikangura no gushaka. Ivyo ni ibimenyeshwa na Youth Impact for Community Empowerment. Iryo shirahamwe riranatanga kandi ku mpunzi imbuto canke ingemwe zikanategura amatuta. Riraterera kandi mu kubungabunga imirima hakoreshejwe imiti ikenewe. Abahabwa ivyo vyose barashima. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu bemeza ku ruhande rwabo ko hamaze kwibonekeza akarusho kaboneka na cane cane mu mazone ya Base Camp ndetse na Juru aho uwo mugambi watanguriye. Turubahutse kuvuga ko vuba ibitigiri vy'abana bagwaye indwara zifatiye ku gufungura nabi zishobora kuzogabanuka cane bafatiye ku biharuro vya mbere kuko n'ubu ibiharuro biriko biramanuka. Uko akaba ariko bavuga. Ikibazo rudende kivugwa n'impunzi ni ubukene bw'amazi yo kuvomera iyo mirima y'imboga. Na Kivale ubu womenya ko irimwo impunzi zirenga 140, harimwo izirenga 33 z'abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.